Ejo kuwa kane ababarirwa mu magana biriwe mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma bamagana amasezerano yasinywe yo guhagarika ibitero bya M23. Abigaragambyo bavuga ko aya masezerano haterekana uruhare rw'u Rwanda mu gufasha M23, ibyo u Rwanda rwumvikanye kenshi ruhakana. Mu mpera z'uku kwezi amashuri azafunga mu gihugu cyose cya Uganda nyuma y'uko habonetse ubwandu 23 bushya bwa Ebola mu bigo by'amashuri, aho abanyeshuri 8 bamaze guhitanwa nayo. Ubuyobozi bwa Libya ejo kuwa kane bwirukanye abimukira bagera kuri 200 binjiyeyo ku buryo budakurikije amategeko. 105 muri bo bakomoka mu Misiri, 101 muri Chad, naho 20 nabo muri Sudani. Icyegeranyo gishya cyasohowe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu cyerekana ko umubare w'abahohotewe muri Mali muri amezi ashize wiyongereye cyane kurusha ibindi bihe. Turangirize muri Kenya, ho mu bitaro by'i Nairobi umuganga w'umunyamerika uzobereye mu kubaga ari gufasha ku buntu abagore bo muri Kenya bakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina.